Lionel imyaka irenga 15 mu mwuga nikihe kintu wovuga nk'umuntu imyaka 15 umva ni myinshi nikihe kintu wovuga ugereranyije imyaka 15 n'uyu munsi kirahari kiratandukanye cyane gose 2011 nakinye ndi mayibobo naganda abwiza ukuri hariho abantu benshi bavuga ngo urazi yuko umwana wanje kugira age ndamubwira ngo ngoho mayibobo ngo acajya ndavuga Simo mere kuri Simo n'umuntu yemera ibintu nabishitse yaranyemeye kuniza kamera nayo amade none bakiratsa na moto ndavuga ngo nta rukundo ruhari ku mpamvu yuko iyo tuba dufise ubumwe twokora filme ndundi imwe imbere yuko nsora filme nkamagara nk'aba réalisateur muri mwese mwiriwe mwaramutse mugoroba mwiza igitondo ciza ndaziko mudukukirana muri isi yose aho uri umerewe neza ushima Imana bitameze neza naho nyene ushima Imana kubera Imana iguma yitwa Imana tuvuye muri lancement officiel du film isi n'isi ya Nakinera canke Ornella muno mwana turi kumwe na Bigirindavyi Lionel n'umukinyi maze imyaka atari mike akina filime genda muzi kuva 2010 urumva imyaka 15 mu mwuga genda mubonya usanga yatanguye imbere ni imyaka myinshi cyane rero murumva yuko namubona ari muto numukurambere muri filime Lionel ndakuramukije kwanza amaro Imana abane nawe abane n'abarundi bose abane n'abakinyi ba filime n'undi bose yongera abane nawe ego Imana ihabwa icubahiro nibaze yuko mu bintu mvuze ko mu bintu byose twokora twoshira Imana imbere turemeranya nawe ico kintu ego Lionel tuvuye muri lancement officiel ya filme ya Nera tutaraje kuri lancement officiel ya filme ya Nera ndakoze kuva muri filme kuera mu mwaka wa 2010 nivyo canke sivyo mbo niho wobunzi mugana hereye inyuma yaho gato 2008 nukuvuga imyaka 10 ningahe niyo nagwaye yose wayishize umvaga ari imyaka myinshi cyane yego ndaziko ndi muri bake twatanganye mbo na abo shingira intaye ngati respect ni Mutamangabo Leonce ni Mugisha nabo bakorana ni abantu nakuze mbona ama nabitanguye 2008 ndi muri Club d'Odinire twigishwa n'umutanzania yaravuye hari cyo kimuza yatwigisha kuva muri 2008 nagiye kugaragara nyezina muri 2011 muri filme yitwa Medi yari production ya Arcal Erkel Lionel imyaka irenga 15 mu mwuga nikihe kintu wovuga nk'umuntu imyaka 15 umva ni myinshi nikihe kintu wovuga ugereranyije imyaka 15 n'uyu munsi kirahari kiratandukanye cyane gose ku mpamvu yuko twatanguye gukina ta YouTube twamenye icarico twatanguye gukina turaba ingabirano zacu tuzikoresha twatanguye gukina n'abafana batarabaho kumva twatanguye kera ariko aujourd'hui turi ku ma platform menshi cyane ushaka filime ndundi harimo abantu benshi harimo abatama harimo abapapa man twatanguye gukina utoronka umuntu afite imyaka 35 muri filime numva hariho difference nini cyane twatanguye gukina tutarabona ko filime ari business ku ma platform ari na business hagati ya twebwe nyene Lionel kurera mu mudandaza baradandaje imyaka 15 ubageze kure wewe nawe dufate umudandaza dandaje muri Kenza ubageze kure gose nibaza ko we bari umugwiza tunga ubu nawe nk'umuntu wagiye muri entertainment cye muri filime ya myaka irenga 15 umaze gukuramo iki canke inyungu ni yahe mbo ndahera kuri iki kintu ireve waheke iyo myaka ukadandaza urunguka so nukuvuga ngo guhera 2008 gushika muri 2020 filme uko yari no musika yari ico gihe kuko kera twakina
ari twebwe nyene abagenzi ntitwari bwamenye vy'ukuri kudandaza. Hama ikindi kintu womenya ntitwari bwamenye platform izarizo, ntitwari bwamenye abantu abaribo. Tugiye kuraba rero no munsi turabona yuko nta maransema nk'aya twagira ngo baze abantu baduha amahera. Oya, ndibuka tugira lancema twayigiriye kuri Paredeza, byari biryoshe, byari ibintu bimeze neza, mugabo ntabwo cyari cyo kimwe n'ubu kuko icyo gihe hari n'amativi makenya cyane. Umutima w'urukundo, umutima wo kunyotegwa abagenzi bacu wari ukihari, ariko uno munsi ntawe uhari bro. Urabona umwana nk'uyu agize lancement officiel agahamagara abantu, hariho abantu bari bakwiye kuza nubwo bataje. Filime bikenewe byinshi, aracari muto akenewe kuduzwa. Bivuga ngo c'est dommage rero kuba haje nk'abantu nk'abakinyi ba filime dusanzwe tuzi, dusanzwe dukunda, dusanzwe dufana, hakaza nk'abantu badarenga batanu mu maso dusanzwe tumenyereye. C'est dommage. Bivuga iki none tuzoronka ingufu zivuye. Ni vyiza yuko umuseneaste wese yemera akaba umufana wa mugenzi wiwe, kuko twese twe dukora igihugu. Nagenda kubwire ngo chano yiwanje na chano ya Simo rankene nanje ndamukeneye, parce que imbere yuko nja gukina ivyiwanje ndakenera ko Sima nkurikirana, nanje hagakenera ko Simo ndamukurikirana. Ni vyiza yuko rero nka anye no kuri bari kuze me ndatangara sponsor zose nta brand nimwe irimwo. Why? Kubera iki? Aba bana bariko baraduga bakeneye ubufasha bwacu, bakeneye ubufasha bwanje, bakeneye ubufasha bwawe. Irevre abafana baraja mu bintu batazi ngo urumva ngo ibyo bintu uri kuragira ngo sinofana Simo sinofatana niyo. No, menya yuko platform uyikoresha amamega bijya ujya nyene wari kura konsoma biguma ari kujya nyene. Antake rero atari nzigo, ni vyiza ko dushigikirana. Ndateye akama umuntu wese afise brand, niko nsigaye numva babivuga, sinzi ko ari nabivuze uko utariko. Ni vyiza yuko uza gufasha umwana byarutse. Turiko turasaza, dusigaje iminsi mike. Jewe imyaka nta myaka 10 ndabisigajemo. None uyu mwana aje ubunyene ariko abibonamwo gute mu gihe bakuru wewe bataje? Nagenda kubwiza ukuri uno munsi nera ntigeza kubona. Wibaze yuko azogira ingufu zo kuvuga ati Lionel narabonye wakoze filime akanoho kafanye n'abantu mbe umwana wewe nigi kugara, ariko ni vyiza kuzuka mu bwati umva iki kintu wagize sico, iyi plan wayifashe nabi. Nagenda abwiza ukuri tuguma twidoga ngo leta naciko yadufasha ngo ibikini biki, none bazoza kugufasha batakubonye? Uyu mwana nera yacomotse muri kampuni arayisavye mfasha, kandi agenda avuga ngo urumva ngo jewe nje gukorera filime ndundi. Simo ntibigeze bamubona. Ni vyiza yuko wewe uje hamagara bakuru bawe, peut-être n'abana bariko baraza, ndavuga abana reka kubacamo none ko mbwa mushemwa commentaire zitaja nizize aco mungira. Ndavuga aba bana kuko n'abana baje kuri tele twateguye tuguma dutegura, kandi n'aba bana bazoza nabo nyene bavyara abandi. Rero mes chers amis les cinéastes, tugire inyo kugira ngo dufashe mu kubaka igihugu cyatwibarutse. Twibarutse kugira ngo dufashe. Nagenda babwiza ukuri ibi vyigwa turiko turatanga ku bantu babikeneye. Simo na twakinye filime muri 2011 nakinye ndi Mayibobo. Nagenda babwiza ukuri hariho abantu benshi bavuga ngo ngo urazi yuko umwana wanje kugira ajye, ndamubwira ngo ngoho Mayibobo ngo acajya. Urumva ko hari ikintu nafashije muri societe. Nta mpamvu nimwe rero yo kumva ngo tugatwirukana amaseri biki nibiki mubikura he. Mbe filime ndundi zisohoka ku munsi. Naganda kubazi gufata 30 minutes ukaraba filime nasohoye, ukaraba filime Simo yasohoye, Aberi yasohoye, Fani yasohoye, ubaza kubigutwari ntabwo ufata ku mwanya nkuko nyene. Ariko naganda kubwire ngo ubishakira umwanya ntubiburira umwanya. Ni vyiza yuko rero twogira ubumwe tugafasha aba bantu bariko baraduga. Ndashimira cyane Aberi aritanga kuri filime ndundi. Nukuri ntaransema Aberi ntamubonamo.
sinzi yuko baba bamutumiye sinzi ko bayidumbyemwo mugabo vraiment mutamabere imana iguhezagira meme na Fanny Lavine sinzi ko baba bamutumiye sinzi yuko abaje kwiyerekana mugana ganda kubwire ngo ni image nziza cyane peu importe ivyo dupfa nivyo kuraho ivyo dupfana duhujwe na filme ndundi tuhujwe twabonye ibihugu bibanyi bariko barakora filme zabo tuti nanje no ishobora ariko no munsi biraryoshe nkashimira na Simo twarukana kera turi mu Rwanda ariko aravuga n'ivyongereza mani bahezagire cyane Lionel keshi uriko urababaza uramubaza nkamubwira ati kubera iki ibintu bimeze uku umuntu agaca kwanga abakinyi ba filme ngo nundi nta rukundo tugira nk'abantu nka 10 bakakubwira uko ukibaza utagira urwo rukundo ukabura uwariwe urukundo je cyubwira ati bose baca bavuga ubwira ati naka ndakubwira ati uyamizuka ndavuga Simo mere kuri Simo n'umuntu yemera ibintu nabishitse yaranyemeye kuniza kamera nayo amade none bakiratsa na moto ndavuga ngo nta rukundo ruhari ku mpamvu yuko iyo tuba dufise ubumwe twokora filme ndundi imwe imbere yuko nsora filme nkamagara nk'aba grand réalisateur tuzi mu Burundi barahari bakaduha umwanya mugabo c'est dommage nk'umuntu none Simo ndagutiriye nk'amatara ukambwira ngo urumva ngo yaranzimvye nivyo mugara ububasha nanje bwanje buri none nkanera umwana je hirya yejo wibaza ko bizomworohera gusimba waje kunira amatara atanu ubucuti dufitani hama kandi aje kunira ndashaka kumubwira ngo urumva kwa matara yanje twace unafike wagiye ibindi bibazo aho nyine biragoye kubera abana wewe uratanga uri muri Arcade RP sivyo yari wewe na Mede nimwe twabona cyane niwe twabona cyane na Fisto ariko uyu munsi sinzi yuko migenderanire mwa mufitanye ari yayindi nyine ariko tiko turaba mu mikoranire muri Nindavyi company Bendavyi Foundation ntitubonamo ba Mede nka kwa kundi mwari muri Arcade canke tubone Lionel mu ntore ntindi nyumva ko namubwanyi nyene two tuna ariko tugenda dukura ico kintu uraciyenze ko ku mpamvu yuko ntabwo atamigenderanire dufise ndavuga imikoreranire ni murabe inyungu y'imbabazi nakoresheje ivyuma vya Medeman Rakids za BMT ni filme niheze muce muraba sponsor ndabashirako bivuga ngo hariho umuntu aserukuko n'userukana ibikorwa n'userukana uburyo filme ikenera ibintu byinshi cyane nta casting mbona no ushiramwe Amede akiniki oya Amede ndamurondera mvuze ati script imeze kuno nkagenda kama ivyiyumviyo kuko Amede n'umwanditsi mwiza cyane nkuko nanje muri je d'acteur anyemera kandi nkamwemera filme zabo ndimwo uragenda urabivemo intore nindi sindimwe kubera ko casting yanje ntayikeneye hamwe n'iki urumva keshi uri kuraraba ingorane ahantu iri ntuyitora wewe by'ukuri iri hehe ukuri kubafana na ganda babwire nukuri ntabwo tuzohurira filme twese muri filme imwe ku mpamvu reka ndaguhe nk'amazina ashika 3 ndaguhe nk'abakobwa 5 ndaguha Kado ndaguhe Fanny ndaguhe Mimi ndaguhe Ornella Mutoni ndaguhe wanagomba na Ornella Michel Zana nk'abakobwa 5 havuga ati ndarose filme imwe ndabakorerera oya ni hamwe usanga uzanye 2 canke 3 apana kuvuga ngo bajya abandi ngo nuko atamigenderanire bafise no imigenderanire irahari turaja mu bintu bitugize muze murabe hariho umwanya w'umwarimu aja mu ishuri akigisha agafata ingwa akandika hariho umwanya wa directeur yakira ibibazo by'abanyeshuri by'iki n'ibiki hariho ibibazo bya préfet des études na préfet des esprits antukurumva yuko ikintu cyose n'umwanya wacu ariko ntabwo ari kuvuga ngo ntituba dukenera ahantu mvuga ngo hariho amadidane n'abantu dusanzwe dufise amabende kudashigikirana linki yanje ndayiguhaye wari mu bintu byinshi nawe washizeko ugacundukira linki yawe unafi bivuga ngo fate cyo kintu umuntu aba yakwandikiye
ukirabe hamuga ipartage parce que abafana bawe bose dusanzwe dusangiye abafana nta numwe afise abafana biwe genda murabe nta numwe afise abafana biwe ku mpamvu yuko bajya abafana 10 ufise wewe nibo nyene bari iwanje nibo nyene bari hariya nibo nyene bari hariya irevre aho baza gutandukanira ni hehe ushobora gusanga hari abagufana kubera we utanwa inzoga je bakagufana kubera ndazinwa hari abari bagufana kubera utarara mu ishengero je bakamfana kubera duhurira no muri boîte rero tumenye yuko si kuva ko batatuzi baratuzi ni byiza ko twokundana cyane kandi tugafashanya ni kiringo kinini muvuga izo mvugo zuko solution ubunyene kugira habe changement ni yahe solution ya mbere novuga ngo Ngabo Leonce impamvu niwe atwara festival ujya mwanya afata ariko avuga ati nimuzane filme avuze ati ndabakeneye muze koza impamvu yindi Ngabo Leonce n'umutama twuba nta mukinyi numwe wa filme ndunda atamwuba keretse nyine abamazi kubona ko afise ibitugu nk'abasimu bakavuga ati je ndavize igitugu wana narabatse zina Ngabo Leonce ashaka yo ducira inzira araducira umugani irevre ntabwo apambana nk'uko twapambanye Imana oya no kw'Imana muze ndakubaga ndakumva mugabo uburuhe duhura nabwo muri filme ndundi kuri terapana mu vyiyumvire urarenze wewe nyene ushaka woduhamagara tukicarana hama tugakora ndazi ko acavuga ngo none ngo je icyo ntakora icyo udakora niki bishire mwungire Libert yageze kuvana ikibazo cyuko mutemera kwigishwa numva umwe ntiyemera uwundi ntashaka kwemera ubigisha mutamaze kwemera kuyiga biba bigoye yuko wemera ikintu cy'umuntu ivyo onye yavuze niko kuri mu bakinyi ni bake tuzi filme man Simo nawe urashobora kuvuga ati Lionel hariho akantazi urumva hariho akantazi abera atazi muri uwo mwanya umaze gutubona ucuvuga ati umviriza Lionel wewe uraduza umugere gushika mugabo Libert nawe ushikana Libert mufashe rero Lionel dushikana umugera ico nico tubuze none tuzobimenya gute tutabonana byiza yuko tubonana tugana ivyiyumviro twarabonanye byaranse oya ntivyanse mwabikoranye buryaje Imana ishimwe ko abivuze nawe nyene kuko ndazi ko ari umuntu Simo n'umuntu bapambanye kuva kera kuvyerekeye film hama nkabatumira kuraba inoreresi irimwe abantu vraiment binararibonye nukuri ko Imana twatangiye kina film mutama nk'uyu tutamubona natangiye kina film jende ndumuntu nyene ndumupapa sha film ndundi Imana yihezagira hama nkabasaba cyane mumushigikire na Kinera n'umwana akiri muto cyane akeneye ubufasha nkashimira cyane na Emabru n'umuntu akora ibintu kandi vraiment cyo ndamukundira n'umutama nyene abikora boro mbwa bikagenda neza nkashimira cyane abantu bose bagize icyo bafasha kandi nanjye nkishimira kubona naje muri lancement batantumye mbwa abantumiye ntimubyumvuko akantu kanyuma ndakubaza Intore Ntindi ni filime yashoboye kugira audience nini cyane filime ishobora kugira amamiliyoni y'amaviews ayikurikirana kandi beneyo mwaratanguranye murazinanye kubera iki muri bene Bizindavye Foundation sinzi ko ntihenze hamwe na BMT abo bantu batanguranye basanzwe bari nk'abafise ubumenyi bumwe canke ibikorwa bimwe kubera iki Intore Ntindi idomina gose hama ivyiwawe navyo bikaba dusha gushikira ajya mu gihe mwari ku rugero rumwe mugitangura nirihe banga umwe abayasumbije uwo ibanga rya mbere yabansumbije riravuga ngo filme mperuka gusohora yitwa gute oya nayo nzi neza oya cameraman akantu kazogaca nta kibazo ndakubajije ngo ubuhinga buhari bumeze uko filime mperuka gusohora yitwa gute ntayo nzi Imana iguhezagire ibanga rya mbere riniryo nyene Intore Ntindi yarayimenye iyo ndiko ndasohora ntayazi ariko singenda nka wewe reka ndayikubwire yitwa Yurugo ni filime nziza cyane
ibanga rya mbere mwaryumvise, ibanga rigira kabiri, intore nindi ni filime ikoranye ubuhinga bwinshi, ikoranye ibikorwa byinshi, imwe abantu b'abateri bahatari, kandi ifise ambiance nini cyane ku mpamvu yuko nyene ari nini ya hama. Ikindi kintu irindi banga no kubwira rivuga ukonye mu ishuri, abanyeshuri barashobora binjira mu ishuri umunsi umwe, itariki imwe, isaha imwe, ariko si bose baba ba mbere, si bose baba baronka amanota amwe. Ibanga nibaza ko ari nk'iryo, kandi rivuka ryerera igihe. nibaza ko byumvikana. Rero ndabashimire cyane Lionel. So ndabashimiye cyane mukurikirana iyi filime, mwongera mukurikirana na filime y'urugo, n'abakunzi banje cyane ndabazaniye kandi inyungu y'imbabazi. Hama nera Imana iguhezagire cyane, utere uje imbere, kare umuryango wagutse, kugira ngo dufashe kubaka igihugu cyatwibarutse, twame twubwira ku mico n'imigenzo byama biranga igihugu cyacu. Nkashimira cyane nyakubahwa Simon, ndagyeyo cyane. Naganda babwiye n'ikindi kintu, aka kantu nambaye n'isimu ya Kampaye. Imana iguhezagire, nta n'ivyo ari yibuka ajaje.